nubwo amagambo yanje ataba menshi shimwa mana kuko ndamahoro mutima wanje himbaza iyo mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanje ataba menshi shimwa mana kuko ndamahoro mutima wanje himbaza iyo mana unezerwe kuko ndamahoro nsanga ikintu cyose kiza mu mwanya wacu yaje mu mwanya wa nyawo rero ni ico ndabasezanira nemeranya n'impwemu yo mu mutima n'Imana yanje nuko bazoza bararonka igikorwa mu mwanya wa nyaco mu mwanya ukwiye kandi ubutumwa bukazaza burafasha imitima yabo ikindi naco nuko twosenyera ku mugozi umwe apare yo kuririmba je ndakunda abantu ndakunda ubumwe kuko ufise abantu benshi bakuzanira ibintu byinshi janje ubwanje ndavyemeza ko twisanze mu rukundo rwe ntacyo twarigukora ngo twemerwe n'Imana twarikure mu busha amina twari twaratatanye ariko Yesu urukundo ategeze imbere yiwe urukundo ko mwavyumvise ko nta kintu na kimwe twari gukora kugira ngo twemerwe n'Imana urukundo rwonyene Imana yadukunze niko rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo aze gupfa ku bwacu rero impamvu nagwise URUBURAKAGERO nta rufise aho ruhera ariko ntirugira aho rurangirira donc ni unmeasurable ntirugira aho rugerera ruragutse cyane mu yandi majambo rero nariyumviriye ko kuri urwo rukundo rwa Kristo sanga nyene n'URUBURAKAGERO bica bituma indirimbo yitwa URUBURAKAGERO ego nafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya, natoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi haufanani na kitu kingine. Wewe ni Mungu, pasua bahari. Bakunzi bacu turaramukije, mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mwerereye. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro Himbaza Time, nkuko bisanzwe muri kumwe na Fabiola Shimirimana canke Fafa Praise. Kadufise umutumire asha uyu munsi hoho sinzi, reka twibwire atwidondore, atubwire mwidondoro wiwe. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Ku mazina abatanzi banyita Noella nishimwe. Ivyo birakwiye? Oya, ivyo ntibikwiye. Nkabasanzwe mba mu Kinama, ndi umuririmvyikazi w'indirimbo zo guhimbaza Imana. Nkuko mwavyumvise ngo ni Himbaza Time, ni ikiganiro ca Himbaza. Yego. Ariko ivyo birakwiye. Mfise abavyeyi bose. Bose urabafise. Yego. Ariko nagomba banze umbwire kimwe nubwo ufise abavyeyi bose.
ariho imisore yo birikira dukurikirana uracari ku isoko ubabwire ubaho umuco ko bakurikirane ikiganiro ari pose ntibagume muri confusion. Urusaku rero rw'abajournaliste ruratangoye so sinavuga ngo ndacari ku isoko canke kuko sinigeze nja ku isoko ariko mu ijambo rimwe sindubaka. Ndi batarayibona nari nashizemo umugani ariko navyumvise ko ndabizi ya kaze rero mu kiganiro murakoze cyane. Hama watubwiye ko uri umuririmbyi kazi nanje nkuko uvuze ko turi abanyarusaku hariho indirimbo nakoze ku rusaku maze imisi nkurikirana yitwa igomba kwatwika vuba cyane yitwa URUBURAKAGERO. Twashaka turirimbire gato hanyuma turabandanya. Murakoze cyane ni nini ariko ndarimba gatonya nkunda reka party nkunda cyane. Nanje ubwanje ndavyemeza ko twisanze mu rukundo rwe ntaco twarigukora ngo twemerwe n'Imana twarikure mubusha. Amina. Twari twaratatanye ariko Yesu urukundo atwegeze imbere yiwe. Iyo mumbonye ndirimba banibutse urukundo rwe. Iyo mumbonye ndirimba banibutse urukundo rwe. Wow, murakoze. haleluya. Nubumenga twoca twitayira ahubwo kuno naheza gere yo mpezagiwe. Uca ushaka gutaha. Chashaka nukurimba chanumva umenga si. Nagira uhezagiwe uca ushaka kubigumamo nyene uca ushaka gutaha uratinya guhezagiwe. Oya nzokurondera ahubwo je nzokurondera indirimbire neza dufise umwanya. Yego. Ariko gato tureka tubwire ibijanye n'iyo ndirimbo yawe wise akaburarugero. URUBURAKAGERO. URUBURAKAGERO. Ego. URUBURAKAGERO hari umuntu ashaka kuvyumva akibaza uruki URUBURAKAGERO. Ni urukundo kuko mwavyumvise ko nta kintu na kimwe twari gukora kugira ngo twemerwe n'Imana. Urukundo rwonyene Imana yadukunze niko rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo aze gupfa ku bwacu. Rero impamvu nagwise URUBURAKAGERO nta rufisa aho ruhera ariko ntirugira aho rurangirira. Donc ni unmeasurable ntirugira aho rugerera ni ruragutse cyane mu yandi majambo. Rero nariyumviriye ko kuri urwo rukundo rwa Kristo sanga nyene n'URUBURAKAGERO bica bituma indirimbo yitwa URUBURAKAGERO. Ego datahuye nibaza n'abadukurikirana ko batahuye. Ego niyo mpamvu. Mbega muri iyo ndirimbo yawe abadukurikirana canke abagukurikirana bayitegemo iki? Harimo ubutumwa budasanzwe iyo ndirimbo nanje ubwanje ndayikunda. Ntibikunze gushika ngo umuntu yaranditse indirimbo akongera akayiririmba ngo yumve imuhezagira. Ariko iyo ndirimbo nanje ndayikunda nta munsi n'umwe norara ntayumvirije. Meme nahanaje ngandi ko ndayumviriza mu matwi no kuvuga iyo ndirimbo ndayikunda cyane. Ndibuka turiko turayikora hari uri hano turiko turakora amajambo ajya subtitles y'icyongereza aravuga indirimbo ifite amajambo meza ngo ndirimbe ndambwira tuzoyumviriza. Ndizeye neza yuko abayumvise baryohewe. Ego nshaka background zabo nshaka kumviriza feedback zabo bazongera ukuntu bimeze. Ego batubwire naje ubwanje irafasha. Hallelujah. Glory to God. Hanyuma ikindi naco kuri iyi ndirimbo yawe mbega igihe utangura kuyandika ni iki cyaguteye kwandika iyo ndirimbo? Iyo ndirimbo uratse ko nayo komporeje mu ibarabara
nari mfise gahunda yo kuja muri studio ari umunsi wa jeudi kuwa kane uwo munsi hari kuwa kabiri sinibuka nari mvuye neza nari mfise indirimbo nzojana kandi iyo ndirimbo narayikunda cyane ariko sinzi ukuntu nyene nagiye kwisanga ntango kuza ndaririmba ngo urukundo rwa Kristo kubera hari indirimbo nkunda yo mu gitabo rya kantike ya nyuma ya Mbega urukundo ndayikunda cyane kuko ndasanga nta kintu na kimwe mwisi kiremereye cyane gusumba urukundo rw'Imana ya umuntu ashobora kukubwira ko agukunda ku mugoroba mu gitondo akakubwira ko yaguhevye uka yabivuyemo cyane ariko Imana igukunze iragukunze nyene rero nguma numva muri je ibintu by'urukundo haragaza akajambo kamwe urukundo rwa Kristo navuye muri iryo barabara nashitse muhira maze kwandika couple ya mbere warandika guturi mibarabara mu mutwe mu majambo nagenda ndayiririmba shika muhira maze kugira couple ya mbere nshitse muri nca ndatora urupapuro ndandika mbandanya gusa ndaryama nayihevye abuke yari mercredi nagenda yiyumvira ko yandirimbo ndatora n'ayandi majambo yo mu kindi ya couple ya kabiri ubwo nyene nahofriziramo ndibuka akantu gahereza barakumvise nzogushima nakanditse ndiko ndava ku ishure ncanja muri studio ngeze muri studio ndamaze mu producteur nako ndagashireko cyangwa ndagakura kambwira gashireko nikeza iyo ndirimbo nanje ndiko ndiyumvira ukuntu rero yaje sinzi Imana nizi impamvu gusa nyene urukundo rwa Kristo n'uruburakagero tu kweri yego Mbega wokenera gukurikirana iyo ndirimbo yawe canke n'izindi mbega urafise izindi tubwira ukuntu bimeze ego iyi ni indirimbo ya kabiri indirimbo ya mbere irahari kuri YouTube yari imaze iminsi yoyo yitwa ijambo ego kuri Noella nishimwe official niho baja kuri channel yawe bagaca bakurikirana byawe byose ego hanyuma mbega iyo ndirimbo ijambo yo icishe ko gato nayo nyene ijambo ndibaza benshi barayizi fafutegije nawe ntuyizi jewe none mba ndayize wosanga ari abantu batayizi naho yavyovye nabonye Imana itabara nabonye Imana ihindura ibihe nabonye Imana itanga ijambo waririye ukaririmbira ego ako karahagitse vuga ngo nanje yarampaye ijambo ni nayo mpamvu ndayiririmbira nanje yarampaye ijambo ni nayo mpamvu ndayiririmbira jewe by'ukuri nari nshaka Jean ndayumve uyiririmbe atari mu rya muziki numvirize ko hari abantu benshi usanga acha kuduhenda muri studio bakabahindurira amajwi yabo acha twibaza ngo namajwi yangu bariko baratwika none wabisanze gute uko navyibaza nasanze ijwi ryawe batarihinduye nasanze ari ijwi ryawe kandi uririmba neza murakoze cyane icyubahiro cyane kibiciye Imana Mbega yaraguhaye ijambo byagenze gute cyane nanje yarampaye ijambo nayo mpamvu ndayiririmbira iyo ndirimbo naho biruko naho navuze ngo uruburakagero ndayikunda n'ijambo ndayikunda kuko ni true story of my life yes nanje yarampaye ijambo he was given me a word ni nayo mpamvu ndayiririmbira Imana yaranezereje yangiriye byinshi yarampaye ijambo aho naririye nsanga ndaharirimbiye kandi yagiye impa ijambo ahantu menga sinari kurironka ibazi hari gihe uraba agaciro kawe ukaraba ukureha ukaraba ukungana ukaraba ukusa ugacibona nyene n'ahantu n'umuryango uvukamo canke n'ubuzima ubayemo hari gihe rero Imana igukorera ikintu kibaza ni jewe canke ndiko ndarota rero ivyo nagiye gusanga akiri muzima nta kintu kidashoboka yego nukuri Imana yarampaye ijambo yarakoze kungirira neza yego bakunzi mudukurikirana indirimbo iratugira ko Imana itanga ijambo Imana iratanga ijambo Noella yarabituririmbe kandi by'ukuri Imana iratanga ijambo na Noella yaramuhaye ijambo twese yatuhaye ijambo ugashiye kuri Noella aho ngira ngo yararengeje oya urabona umwe wese akubwiye ivyo wiwe usanga hari ukuntu Imana yagiramuho ijambo
jera mvuze ngo yararengeje ndabambeshe kuko sinzi wewe ukuntu yaguhaye je fise uko yampaye nawe fise uko yaguhaye kuko ntiyimana ntifata ivya Noella ngo ibishire kwa fafa canke ifata ivya fafa bizane wanje kila mtu nabiya nkunzi ntipendereye umuntu wese n'ivyi wiwe kandi ntirenganya of course nitandukaniye n'abantu na cane iratanga ijambo tumva tuvuge vya Noella vy'indirimbo ijambo n'URUBURAKAGERO promatora hano muri Ndufacom TV nawe wavyumvise kuko ni birebire nibibura akagero bibuza akagero kabisa hanyuma twashaka kubaza kandi Noella mbega izo ndirimbo zose umaze gukora ni ingufu zawe wakoresheje n'uburyo bwawe cyangwa urafise umuntu ariko arabigufashamwo umwe twita umumanager oya nta manager mfise kandi si ingufu zanje ni ingufu z'abantu benshi kuko jewe vraiment nta n'umunsi n'umwe ibyo byose bimaze gukoreka ndibaza nta na 10,000 francs ziwanje zarimo Noella twashaka utubwire imigambi ufise muri gospel y'Uburundi canke y'isi yose niki cyabigutumye abafana bawe canke abagukurikirana canke abakeneye kumva ubutumwa biciye muri gospel ubafitiye imigambi yawe babwire bavyumve kugira bagukurikirane bazi imigambi yawe umugambi wa mbere no kutabarambira no kubaho ubutumwa boje mu gihe gikwiye mpamvu nkunze kuvuga ngo mu gihe gikwiye nza gusohora indirimbo ijambo siyo nari nateguye gutangurirako nari nateguye gutangurira ku yindi yitwa majwa yari ururimi rw'igifaransa urarenze igifaransa uraririmba oya bisanzwe ariko ukuntu byagiye guhinduka haza ijambo naciye nsanga ikintu cyose kiza mu mwanya wacu yaje mu mwanya wa nyawo rero ni ico ndabasezanira nemeranya n'impwemu yo mu mutima n'Imana yanje nuko bazoza bararonka igikorwa mu mwanya wa nyaco mu mwanya ukwiye kandi ubutumwa bukazaza burafasha imitima yabo ikindi naco nuko twosenyera ku mugozi umwe apare yo kuririmba je ndakunda abantu ndakunda ubumwe kuko ufise abantu benshi bakuzanira ibintu byinshi je ndakunda abantu no kuri mana n'abantu barabizi je n'abantu nirengagiza na arigihe nko muri Facebook nshobora kuronka message menshi arenga 3,000 ariko ndafata umwanya nkicara nkayishura kubera amaze kumenya yuko abantu irevre mu bantu benshi ntiyaburamwo babi hari abazanwa no kugira nabi hari n'abandi bazanwa n'ivyiza barahari vraiment ntibabuze ariko abo bose ubaha umwanya umwe wese ukamuraba ukamushaka kuri balance maze gusanga azanwa n'ikibi umenye ukuntu umwirinda ariko ukanamusengera eko nta muntu n'umwe azogenda mu buzima bwawe nta kintu agusigiye niyo mpamvu rero jewe mwese ndabakunda nifuza yuko abantu bosubira bakibuka urukundo rwa kera cyane cyane muri gospel muri profane mu bintu byose haba ari mu mareresi urukundo rurakenewe urukundo rurakenewe n'ukuri nk'abantu b'Imana kuko nyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima je Noella nshobora kuba muri ko murambona ngaha oyisaha ariko ejo mukazoba muri ko murabona amafoto yanditse ko rip napfuye rero mbega nzoba nsize inkuruki nica ikintu kimwe canke bibiri zosigara nyubukirako mugihe rero naje ukasigara urambwira ngo cyangwa nikagende ngo kiyemera ngo kagara kandi naraba nkasanga nta mpamvu nimwe hari yotuma ngara canke niyemera ivyo tuba bibabaje biraryoshe iyo umuntu apfuye akagira intahe nziza naho kenshi abantu bakunda kapfuye umuntu iyo yapfuye barazikreya n'izitari zihari ariko je nshaka bazoze baravuga ibintu by'ukuri koko yego nibyo nipfutse ico kintu rero ico unyibukije ikintu bakunze mudukurikirana anyibukije ikintu maze imisi ndiko ndaraba abantu bariko baragenda benshi cyane rero utuyibukije gukora nyene gukora mu gihe cacu tugezemo dukore umwe wese mu mwanya agezemo akore nyene nkuko umengana umwanya waje cyane yego turagushimiye cyane Noella nanje ndabashimiye mbega watubwiye gusenyera ku mugozi umwe ico kintu muri gospel wogisigura gute nk'abo aririmbyi muriko murabikora gusenyera ku mugozi umwe rero muri gospel nk'abantu ba muri kariyeri imwe
hariho gushigikirana kwa mbere no kuganira hajya nasanze ikiganiro ni nyinshi ya byose kuko no mu rugo hatagira gusa nta rugo mfise ariko ndavyumva ngo urugo rutagira ibiganiro rusambuka n'ingoga kuko umwe wese yamara bize y'uwundi vraiment urugo nama ndabona mu mareresi ariko no mu nshuti nuko nyene nk'umuntu umwe ahora muganira kenshi akagera igihe mu mara n'indwi nta yambu usanga ubugenzi bwasambutse rero nacende kuvura yuko ikiganiro ni solution ya byose rero hakamwe kuganira rero ukabona nakamugenza ngo nimba ari ahantu yakosheje gatonya reka kumutwenga ahubwo mwegere umuhanure cyangwa umwereka ati byogenda uko nimba ari akantu adashoboye wowe ugishoboye mufashanye apana guca ubona hari ngo so bakunda kugira ngo nakayansomvye be aho hantu wotanga umuco neza ni nk'akantu kajaye n'ingeso comportement cyane ni mu ma erreur y'umuziki ni bijanye haba comportement ikintu cyambere abantu baraba maze kubona kenshi ama feedback y'abafana canke y'abakunzi ubona ngo nanakayagize ibyo kandi ari umuririmbyi yo jere hari kibazo nigeze kwabaza umunsi umwe ndagira ati none ko mukunda kuvuga ngo ari umuririmbyi vuga ngo ari umwana w'Imana ega n'umuririmbyi n'umuntu yambaye umubiri ariko rero tugiye twisunze muri ibyo rero twarimo vya gospel ukanza karama ingaso zawe ko zihimbara Imana nta bintu bakora binezeza abantu bose aho ndavyemeza ariko ukanza karaba kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo turi ivyitegerezo byera rero raba neza hama nyuma yaho no muri bwa buririmbyi ubonye ari ukuntu nimba ari mu ndirimbo hari ukuntu bitagenze neza indirimbo hajya abantu bandi bashobora kuyumviriza bakumva ni sawa hakagira n'undi ayumviriza tutaravye na lyrics yaba ari umudibike akavuga ati hari akantu kabura mubwiye ati ako kantu kabura bimeze uko muhanurane hama mushigikirane nimba ari kumenyekanisha mufashanye kuko ndemeze neza nk'aba baririmbye tumaze kubona amaze kugera aho bageze donc gutera imbere mvuze gutera imbere sinzi ukuntu mu bitahura basi kugera ku yindi ntambwe iyo agushigikiye nko kumenyekanisha igikorwa cawe revre simvuze promotion ko sa promoter basi agagupostingira nk'akantu kawe kubera kurikirana n'abantu benshi ibyo wakapostinga kuri page biramenywa n'abantu benshi bigutyo nawe abantu benshi bakakumenya muri babandi benshi rero bakumenya hari gihe haba harimo abo mugisha bawe yego ivyo birafasha cyane hama ivyo vy'ama promotion navyo ni vyamwebwe ni vy'abajournaliste ni vy'abapromoter naho namwe mugara byo turabikora kabisa sineza singara urabiti sineza abapromoter bacu b'u Burundi n'abajournaliste sineza barambabaza ariko reka tuvyihoze sivyo turimo gusa Imana irababona mushaka muhinduke baca babimenya bahinduke barabizi ivyo mbece babigenza basi babwire gato cyo bohindura ico umwanya nuko bokwitaho ibikorwa by'iwabo barakunda ibinyamahanga cyane gusomba iby'iwabo ugasanga arafashe nka page ziwe arafashe umwanya ukwiye pe wo gupostinga isaha ku yindi iby'abanyamahanga ariko wowe iwabo wanabimusaba byonyene akaguca amadolari adaharurika nawe ubwawe utarakubita ijisho ugaca wibaza mbega wawe undi yamuhaye cyangwa bimeze gute efinama wagenda kuraba neza ugasanga ntibaranahura ntibaniteze guhura ugaca wibaza ati rwa rukundo rero rwaratimbye ni probleme abajournaliste ndabakunda mumbabarire n'abapromoters mumbabarire ni fafa yanzimuje ariko ababikora baca biyumva ababikora hari ababikora neza no kuri Imana bahezagire ndabakunda murabizi turabizinanye ko ababikora neza nabajya bandi nabo babigenza mu kibanza cabo ndavuze amen ego bajya nabo bandi mu kifise ka kantu Imana ibabarire irevure hariho ikintu bita gushigikirana kuko nawe yarenze agira page kugira nawe arabakwiye nawe gushigikirwa nibyo ibyo ndavyumva ariko apana guca kugira ngo umenga uri kuradandaza inka uzuracira kandi hariho abandi wapostinze ku buntu ibyo si byo vraiment abajournaliste mwisubire ko na promote Imana irababona vraiment kandi bizabimbabaza ku maradiyo we ugasanga ikiganiro ca mbere kiraheze guta
saa moya gushika iyindi saa moya ejo canke babakora 24 heures umunsi wose ugahera nta ndirimbo y'indundi bavugisha. Ibiririmbo vy'imahanga birababaje ga nta muco usanga no mw'isite abana benshi bazi indirimbo zo hanze nyene nizo bazi kuri YouTube ugasanga yafashe umunsi wose ari agatwika ni hatari. None ndakubaziganura akabazo kanyuma. Yego. Je nk'umunsi noshaka umuririmbyi nkavuga ati je nkeneye gukorana korabo na Noella. Vyonyorohera mbega. Ibintu byose ni kuvugana sinaga ko ikiyaga ari cyo byose. Nta kintu na kimwe kitoroshe iyo abantu bashatse kucoroha. Je ndize byo koroha kandi cyane. Gusa twovugana nyene. Mu kiganiro niho byose biva. Ubwende utubwiye basati byo canke umuhundi muntu yo bikenera basati ari je ko nanje ndashobora ko no bikenera. Aho byoca rero tutagiye gusakuza byinshi inbox me uze kunyandikira kuri Facebook kuri Noella nishimwe canke kuri Instagram kuri Noella Burundi ibisigaye tuzobivugana. Heza gigwa bakunzi. Turi ku mwanya wo kurangiza tugiye kurangiza. Yego. Reka ndaguhe akanya gato cyane. Nk'iminota 2 nk'ikibazo wobona ati ugiye utavuze woshobora wari ukeneye kandi nyene wari ukeneye kuvuga ucibaze wongera uciyishure amafaranga. Iminota 2 burya ni myinshi. Iminota 2 na masegonda 120. Iyo minota yose nabandi ko ndibaza ibibazo antoka vraiment nanyuzwe. Icyo tambajije ko mbure ntago nyene cyari kiri ku mwanya je nanyuzwe nuko nyene je nashaka nyene ntugende ufise akantu nyene aya ntako antoka urarenza aho ndatanga freedom ku muntu wese vraiment azanga muri Ndufacom TV. Yego. Ndiko baradukurikirana ndibaza banyuzwe ako bari bashaka kumenya kuri je nako bazaca bagashira muri commentaire. Bakunzi bacu ntimwibagire gukora subscribe kuri channel yacu hama no kuri channel ya Noella nishimwe. Reka twibutse hama turangize utwibutse. Okay, nkuko nari nabibabwiye kuri YouTube ushobora kwandika ijambo by Noella nishimwe ucumbona ugacigira subscribe like na commentaire arico no hindura ari intererano iranshikira kandi ndazisoma sometimes kwanza kenshi ndazishura kuko birampimbara. Hama kuri Facebook naho page yanje ni Noella nishimwe naho nyene ushobora kumfollowinga kuko haraca utuntu twinshi cyane twayaga twinshi. No kuri Instagram yanje ushobora kumfollowinga kuri Noella Burundi. Kuri Snapchat ni Noella nishimwe. Twitter ni Noella nishimwe. TikTok ni Noella nishimwe. Hose ushobora kumfollowinga. Mwarahetse giyo. Bakunzi mudukurikirana murabona ko uyu munsi nawe urakabye kumwanya kandi asevision umuririmbyi vraiment yuzuye ijambo. Hallelujah. Ubwenge bw'Imana nubwo twaba twamaturonka vraiment murakoze. Nzoza ndiruka kwa kundi nyene nabikoze wabibonye. Yego. Nanje ndabashimiye. Tushimiye n'abariko baradukurikirana nawe